Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kuri megahertz 103 n'ibice bitatu hamwe na megahertz 105 n'ibice bine. Uyu ni wa mwanya mukunda cyane gose ugukurikirana ikiganiro kuziko mu mazimisi muvyumva yuko turiko turagikora muri wa mugambi ndatira nanje. Iki kiganiro kikaba gifashwe mu mugongo hamwe n'umugambi Pasak nawo nyene ufashwe mu mugongo na nishira hamwe y'ibihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Niyo nkeza Jean Renaud jewe ndakiremesheje ndabahaye ikaze cyane gose. Hanyuma uno munsi rero ngo tuyaga kuki. Uno munsi tuyaga kuki muraze ko tumenyereye tuko turavuga ibikorwa mva bwenge bikorwa n'abarundi hanyuma tukiga ingene babikora ndetse bamwe bagatako banakatwereka ingene babikora. Uno munsi rero tuyaga ku bintu byo kuvyina twama twavyumvise kuvyina mu manza zo gukwa ubugeni manza zo gutwikurura mbega bigenda gute imico nakaranga bijanye navyo bimeze gute mbega bisigura iki imici imwe bahora bagira bijanye n'ivyo bintu bigenda gute. Turafise rero abahinga baza kubidusigurira babimaze mu myaka atari mike. Turabahaye ikaze muri studio za Kazoza FM tubahe n'umwanya bidondore reka mpere iburyo bwanje. Murakoze cyane. Ego. Hama nitwa niyo mwongere Arno. Niyo mwongere Arno. Ego. Nkaba mpurikiye mu mugwi ndangakaranga mwiza cyane witwa Indangaburundi. Indangaburundi. Ego. Muri uwo mugwi Indangaburundi Arno usanzwe ukora iki? Mwo mugwi Indangaburundi sanzwe ndumwe muri benshi bawugize bimwe mu kirimi mva mahanga bita ngo mu membre. Ego. Nta kazi gahari ukora kari navuga guteti kiharije muri uwo mugwi Indangaburundi. Nahora ndumwe ajejwe ubuhinga mugo ubunye mwakano kanya ubunye ndaho ndigenga. Ego urigenga none mu Ndangaburundi murafise ivyo musanzwe mukora nimba muri mu vyina ndavyiba nimba uravyina uri umuvyinnyi cyane uri muri babandi bikora mu gahogo iyo abandi bariko baratamba. Ego. Ikaze cyane gose muri studio za Kazoza FM. Murakoze cyane. Ego tubandanirize kwa Tite reka tumureke nawe yidondo. Ego jewe izina ryanje ni Tite iradukunda. Hama nanje ndi mu mugwi ndangakaranga mwiza cyane nkuko yabivuze. Witwa Indangaburundi. Hama muri uwo mugwi jewe nsanzwe ntamba ndatamba nukuvuga baravyina natwe tugatamba. Hama kandi nsanzwe ndi disciplinaire principal nukuvuga ngenda musindero muri uwo mugwi. Byiza cyane. Kazi cyane nibaza ko izi studio atari zishasha kuri Tite. Murakoze. Ego reka duhe ikaze n'uri ibubamfu yongere yidondore. Murakoze cyane. Hanyuma ranje nitwa Nizima Derle banze kukatazirano ka babu. Hanyuma nanje nkuko bagenzanje babivuze mpurikiye mu mugwi ndangakaranga mwiza cyane w'Indangaburundi. Abansanzwe ndumuvyinnyi. Ego. Ikaze ni gwawe Darlin. Murakoze cyane. Izina tutamenyereye kumva cyane. Gira nicyo gituma baciye bantorera ko kandi koroshe ka baba. Byiza cyane. Ego kuba ariko baradukurikira Leandre ni wari karadufasha mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Patrick Nkeramihigo hariya anye ku ma réseaux sociaux. Mwese muri ko baradukurikirana turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Mwumvise ko turi kumwe n'abari mu mugwi Indangaburundi. Ntatevye nagira mbaze Tite adusigurire Indangaburundi mu majambo avunaguye. Mwavuze ngo n'umugwi ndangakaranga mwiza cyane. Urashaka kubanza kudusigurira Indangaburundi? Ngerageje gusigura Indangaburundi nkuko muvyumva harimwo irivuga kuranga hakabamwo n'izina Uburundi. Ituvuze kuranga rero nibaza yuko ni uvuze ndangira harimwo ijambo ndangira nawe gutomorera umuntu kwerege gutumbereza umuntu ku kintu kinaka. Twebwe rero turanga Uburundi tubicishije mu mvyino n'intambo ndangakaranga z'igihugu cacu. Urumva ko turavyina tugatamba nuko rero turanga Uburundi tubicishije mu mico yamye iranga abarundi kuva hambere mu gutamba no mu kuvyina. Tugerageje kumena nk'abatahura umugwi Indangaburundi watangiye gukora nka ryari umaze imyaka ingahe? Umugwi Indangaburundi wavutse mu 2014. Ego wavyawe na chorale
isanzwe irangurira ubutumwa kuri Paroisse Saint Jean Baptiste korala baririmbira mana yego bavuye mu baririmbira mana nibo biyumviriye bati burya twoshiraho hampande urimo dusanze dukora kuririmbira imana twoshiraho yego twoshiramo nivyo kuririmba dutaka Burundi igihugu cacu yego none umugwi ndanga Burundi ku rwego ugeze kuno munsi hari ibikorwa bimaze gukora hari indirimbo bimaze gusohora hariho amasabukuru yo bimaze kujamwo nibihe bintu bikuru kuva mu mwaka wa 2014 umugwi ndanga Burundi wo bumaze kujamwo umugwi ndangakaranga indanga Burundi uramaze gukora cyane gose ibikorwa bitari bike nkuko bivuze haba mu masabukuru atandukanye ajanye n'ivy'igihugu canke ahuza nyene yindi migwi ndangakaranga ku rwego rw'igihugu no kuri indanga Burundi zirazwi no n'isabukuru iheruka yitwa umukozo award nayo nyene twatuyirimwo mbere twaranarose nagashimwe kumugwi ukora indirimbo ukora ama clip meza sinzi kuntu ushita mu Kirundi indirimbo zimwe zifise amasanamu meza ego hama rero n'imanza zitandukanye haba ku rwego rw'igihugu harimo leta canke n'izindi zitunganywa n'amashira hamwe yigenga n'imanza rero zindi dukorera abantu basanzwe baba badutumye ko kumukuza kubaryohereza ibirori hariho novuga nkayo habaye yati wajya abasaseridoti tukavuga abagira ubugeni tukavuga tubafasha mu gutwikurura yego imanza nk'izo canke gukwa yego byose turabikora yego muvuze ko mufise indirimbo zifise amasanamu meza tugereranije mushaka ko mufise nk'indirimbo nka zingahe igitigiri ntaco nzi neza ariko hariko ngereranije oya reka mfate nka 10 yego mfate nka 10 ni nazo sinkekeranya yuko ugiye no kuri YouTube wozibona kandi nkuko twabivuze zifise amasanamu meza cyane iyo mwibaza ko ishobora kuba yaramenyekanye cyane gose nk'ubu nyene uririmbye abariko baratwumviriza boca bayimenya ni nkiyahe hari yitwa ishugwe hamwe n'indi yitwa ibanga baririmba gute abavyinyingira bomfasha ko naje n'umutamvye abavyinyingira wana na kimwe nta twazanye zo waraniwe no kwigomba nkiyo bavuze ishugwe niyo yindi yitwa ibanga numva nohera kwibanga cyane kuko ibanga yoyo ni naje ntangura kuririmba ico no kwita igitero ca mbere nayo iragira iti iyo mbumurondo mwiza bushitse agizwe n'ubutoro ubutwari n'akaranga noba ngiye iterambere noba y'umuhozo w'imitima noba mutima w'urugo nkatera iteka umwanya mbayemwo vyabaye ibanga wihorere gira intore impamba wizigame gira ubuni ndava witunge iyo mpumuhugu nohaye agaciro umuronto nkamurinda intuntu nkamufata mu mugongo nkasigasira ico ashoboye nkamuvugira nkamutera intege bibi ibanga vyabaye ibanga wihorere gira intore impamba wizigame gira ubuntu ndava witunge nobaye intangarugero ikirore ishimikiro giterambere vyabaye ibanga wihorere gira intore impamba wizigame gira ubuntu ndava witunge ba murakoze cyane nziza cyane zikomvise igitero ca kabiri navuze ngo ngwiyo mba umuhungu ba ni indirimbo
itangura ivuga nkuko umuhungu ari watangura atera umuhungu nawe umukobwa nawe aca yitsa umuhungu mu gitero ca mbere ati nanje iyo mba umuhungu nohaye agaciro umurondi ibintu nk'ivyo ati nkamuvugira nkamufata mu mugongo urabona ko igitsina gore gikunda ku bangamigwa kunda nyine kumererwa nabi ukuntu nkuko muca muvyumva kundusha rero karakaririmbo ko kubahoza duciye ku mpande zose yego mugaje ndafise ikibazo nashaka kumenya tumenyereye imigwi ndangakaranga iyo iriko iraririmba indirimbo mwene izo nimba ari inkizo mu bugeni cyangwa gutwikurura n'ahandi baba bafise umudiho ugenda na cyane sinzi ngene no mudiho twowita umudiho nyene w'ikirundi babona abantu bariko baratamba mugabe indirimbo umuntu agerageje kuyumviriza si wo mudiho ifise none nk'iyi muhora mwitamba mu mamanza cyane kose iyi iri mu mudiho witwa amaka canke amagwandama Mbo murondo mwiza bushitse ibintu nk'ivyo okay ndavyumvise atamudiho urimo je nagoma numva umenga ahubwo ni nakantu umenga nakazuke nirege y'ikirundi nirege y'ikirundi nivyo cyane gose none umugwire ndanga Burundi muririmba imidiho yose yego imidiho yose yaba imidiho iyi ndangakaranga ndetse n'imidiho yindi yo mu bihinga bwa yo twita moderne ahubwo tugira n'indangakaranga nyene hanyuma iyo bishitse tukagira tradi moderne ko sinzi nk'iyi ibanga twayikoranye na Estanish rero urabona n'umuntu twavuga akora tradi moderne gose rero nk'iyo urumva yuko irimo vyose nogira ntiravanze ni vyiza cyane ego twariko turavuga rero ivyo kuvyina uyu munsi umuntu avuze kuvyina reka tubaze Darla umuntu avuze kuvyina twokumva iki umuntu avuze kuvyina kumbure ngira ngo abu nogira ntabajene bubu tumenyereye kuririmba kuvyina nogira nimvugo yakoreshwa n'abakera ariko nubu iracakora ko bavuze imvyino ni zazindi dufate amayaya igihambwa amayaya niyo benshi ngira ngo baca bumva gose rero kuvyina ni uburyo bwo kuririmba ariko dukoresheje ibintu kama vy'iwacu ko ndashobora kuvyina naha nyene nkakoma amashi instrument burya ya mbere dufise nogira nti dufise abantu dukoresha gose igicurarangisho cyambere dufise igicurarangisho namashi iyo rero ndiko ndaririmba nongera nkoma namashi bandiko ndavyina bisigura yuko kuvyina ni kuririmba no kuririmba muri make kubera ndazi yuko ari babyitiranye umuntu avuze kuvyina yabona umenga no gutamba kuvyina nka uri umuririmbyi uri umuvyinyi muri mu mugwi ndanga Burundi hama rero imvyino ziratandukanye hariho imvyino zo gukwa hariho imvyino z'ubugeni hariho imvyino zo gutwikurura kumbura rero n'izindi mvyino z'ubundi bwoko yego uno munsi nashaka duhagararira cyane ku mvyino zo gukwa ku mvyino z'ubugeni reka n'imvyino zo gutwikurura yego none nk'imvyino zo gukwa hajya anye muzivyina hariho ubutumwa mushaka gutanga canke muzivyina kugira ngo mukore ibirori cyane gose tuzivyina canke tuziririmba hari ubutumwa runaka dushaka gutanga kandi tuna rumwe gose novuga ko ruba rufise igihe cago ego kuko hajya mu mugigwa wo gukwa hariho ibice bimwe biba bigize uwo mugigwa wo gukwa rero umugigwa umwe wose ukajana n'uruvyino ego n'uruvyino rwago dukoreye nuko numva noshobora kuvyishura mu majambo make ego je mpora mbona nk'ubu nkajya anye gukwa iyo bazanye umugeni bakaza baravyina bamuvyinira ngo aracasezera babanye n'ugira gahinda ibintu nk'ivyo mbega niko na kera byari bimeze canke ni ibintu vyagiye biraza ko imyaka yagira agenda niko nababwiye yuko twebwe ibintu dukora twisunga imico n'imigenzo y'abarundi baho hambere ni kuvuga rero nk'ubu niyo mpamvu utabizi neza ukwibaza ngo birasa mugabo burya uruvyino baririmbye canke bavyinye ku munsi wo gukwa
ntirusa nubwo ku munsi w'ubugeni n'abahinga babyo baca babimenya bivanye n'ikiringo kiba kigezweko ni ukuvuga ikiringo cyose gifise urubyino bijana kandi twisunga nyene iyo migenzo yaho hambere yego hama ngarutse gatoyi ku kijanye n'uruvyino hari ahantu nigeze gusoma mu gitabo canditswe n'umuhinga ntaho kaca wewe avuga uruvyino mu gihe hamaze kuba umuntu arenga umwe byita urubyino biragoye rero ko kuvyina uri umwe kuko iyo umuntu nonavyinya ari umwe baca bavyita gute oya ko ndukuririmba nukuririmba umuntu wese ari ushaka kuririmba agaheza mugabo kuvyina nuko hariho uwutera n'abamwitabira yego kandi na cyane beherekejwe na bya bicurangisho kama canke ngendanwa dufise uruhwa amashi nivyo bindi hama ego ubuhinga bwo kuvyina haba muri izo manza canke mu masabukuru mwebwe mu gwindanga Burundi nivyo mwize kwishure ubuhinga mwabumenye gute vyavuye hehe kugira ngo uyu munsi mushobore kuba muri abahinga muri byo twebwe mu mugwi ndanga Burundi sinzi nk'abara bahinga mu kuvyina jewe ndatamba mugabo gutamba nagiyeyo ntabizi cyane no kuvuga nsangayo abandi bahinga barabinyigisha nibaza yuko ngira no kuvyina arico kimwe biragoye kumenya neza iyo bikomoka mugabo ngarutse gatoyi ku nkomoko yabyo gato uruvyino rufise uko rugenda rero bijana n'intambo kenshi hari naho usanga ubwoko bw'intambo bwitiranwa n'uruvyino kenshi rero wasanga biva mu ntara zitandukanye mu ntara kama zitandukanye ugasanga baracuze barakreye intambo yitwa gutya ikajana n'uruvyino n'umudiho ugenda gutyo ugaca witirirwa rero ahantu inkomoko yabyo yobiyo rero umva uko abantu bagiye baregerana ngaha muri iki gisagara bazanye imico itandukanye imbyino intambo baraheza rero babihuriza ngaha ugomba kubimenya akaja mu mugwi barimwe natwe tukabimenya gutyo hama hariho ubuhinga nkuko twavuze ati kuvyina no kuririmba hariho umuhinga ngaha yamye aradusigurira ibintu vyerekeye amajwi akavuga ati hariho nkuko mwavuze yuko vyavuye muri chorale bajya baririmbira amana ugasanga hariho ngo ico bitanga ijwi rya mbere ijwi rya kabiri ijwi rya gatatu ugasanga uruvyino ijwi twumva zamaze kunywana nivyo twumva rimwe ubwo umuntu agiye kuraba ngene abantu baruvyinnye hari habaririmvye ijwi riri hejuru hari habaririmvye ijwi riri hasi habaririmvye ijwi riri hagati hari habaririmvye ijwi murabibona ivyo nshatse kuvuga mbega mu gwindanga Burundi namwe muri ko muravyina muragira ubwo buhinga cyane gose turabigira gose kuko nogira nti ajya majwi donc hari ijwi rya mbere rya kabiri rya gatatu rya kane rero ajya majwi aza kuja hamwe kugira ngo atange uburyohe bw'ico gikorwa kigira kiboneke rero je ndiko ndarimba ijwi rya mbere ujya karirimba rya kabiri undi rya gatatu uruvyino rwacu ruraza kugira kanovera karengeye yuko hari kuba hariko havyina umuntu donc ijwi rimwe rero ayo majwi acaza kuza hamwe kugira ngo bwa buryohe kakanovera kindiri kuko naho tuba turiko turavyina turisunga ano manorme yo kuririmba turayisunga rero ivyo byose bica biza hamwe kugira ngo bya bintu bize gusohoka bimeze neza none ivyo byose kugira ngo mushobore kuririmba ayo majwi atandukanye murategura murafise iminsi yo gutegura murafise aho mutegurira bigenda gute cyane gose ego nkuko muri ko murabivuga nabagenzanje ko barabica ku masonga neza ego cyane ayo majwi turagerageza gukoresha ayo majwi yose uko kenshi dukoresha 3 irya kane ntajyo dukoresha turakoresha iryo bita soprano alto na tenor rero kubera irya kane mutarikoresha
irya kane kenshi rimenyerewe mu bintu byo mu misa canke nk'iyo tugiye muri studio tugiye kwa registra canke tugiye gusohora igikorwa gishasha cy'uruvyino twumvise aho bikenewe rirajamwe muga kenshi ntidukunze kugifashisha. Murafise abahinga bashobora kubafasha kwandika indirimbo bakayishira nko ku manota cyane kugira ngo gose mugende murabimenya cyane duhiriwe duhishije mwumvise uko Tito yatanguye ababwira ko umugwi wacu ufise inkomoko muri imwe mu makorali yo kwi paroisse Yohani Batista Mweranda mu Gihosha cangira ko nishura nico kibazo imisi dusanzwe dukora aho naho dusanzwe dukorera rero umugwi ndanga Burundi wavuye wamutse muri chorale yitwa 5 Redars irangurira ubutumwa ho ndababwiye hama dukora ku munsi wa kabiri no ku munsi wa kane aha n'ubunye nza kuva hano hantu cadutera turangurura tujaye kugira amasanga na gute duhera isaha 9 tugashikana saa 12 z'umugoroba ego urumva mukora amasaha hafi atatu hama mugakora kabiri mu ndwi kandi misi yose murakorana naho mutaba mufise imanza canke igikorwa muriko murategura mutegerezwa gukora cyane gose ego jengira mbandanye nibariza nti none tumaze imisi ko turakora ibiganiro turaba abantu bakora ibintu by'ubuhinga mvabwenge kubera haraciye igihe canke imyaka kera bahora bita ngo ubugenegene mugabo ubu turatanguye kubona yuko bishobora gufasha abantu kubaho mwebwe mwibaza yuko umugwi ndanga Burundi ushobora kubafasha kubaho kuburyo muvuga muti ubundi buzi turaretse kubukora mugabo tugira tugende gukora mu mugwi ndanga karanga gusa. Murakoze cyane ku kibazo mu mbajije kitoroshe ariko ngerageje kuvunagura numva nohera guhakana kuvuga ko vyo dutunga bikadutungira abacu kuri kino gihe biracagoye ariko niyo dutera tuja ibishobora kubumba jewe jenyene nkumbure birashobora kuba vyoboneka ariko sinibaza ko no chance cya bwose aho tugejeje muri rusangi mu bikorwa byose mu babwenge sinibaza ariko niyo dutera tuja Imana niya dufasha namwebwe mugatera muduteza imbere nkuko muguma mubikora tuzogira sinzi ko Darlin afise cyashaka kunganira ego usanga avuga yuko wewe ari byo bimutunze oya vraiment sinoja kure ya mugenza wanje impinga iracari ndende turacyafise ibikorwa byo gukora byinshi kugira ngo kumbure uno mwuga wacu tuvuga tuti vyukuri no heba nkakandi kazi nyene ndiko ndakora kako nyene ko ntunga rero ariko bike vyo biraboneka kuko iyaba bitaboneka nibaza ko iyo myaka 9 twavuze ko tumaze vraiment ntituba tugikora no kuvuga rero kuba tugikora tukiri ku kivi nuko tubona dukora kandi dutera imbere rero kumbure ejo canke hirya yejo tuzoba turi ku rundi gwego kumbure nivyo muri ko muravuga bizoshika yego mugerageje kutwibera akabanga nimba atari ibanganye nubwo nagenda bivuge ni bihe bikorwa mukora vyinjiriza umugwi kuburyo mushobora kuvuga muti aha umugwi turasigarana ibishobora guteza imbere umugwi tugasigarana nibishobora guteza imbere abawugize ni bihe bikorwa bitandukanye mukora twebwe icambere nk'ikintu cambere twavuga ko kiba cinjiriza umugwi cambere nuko tuba tubona ubutumwa turiko turarungika mu bantu buriko burabashikira neza hama mu bijanye n'uburyo naho mu bijanye n'uburyo na murakoze mu bijanye n'uburyo naho mukoza bigwa n'impembo yego ibikorwa mukora kugira ngo bibinjirize uburyo izo manza zose zo gukwa wumva ayo masabu kurumva tujamwo ikintu cyose wumva ko indanga Burundi ziba zirimwo haba hariho ico no kwita uburyo none muraronka kenshi abantu babahamagara kugira ngo mugende mu manza zabo cyane gose murakora amasabukuru kenshi mugenda ku butumire canke nimwebwe mwandika nk'umugambi hama mukabushikiriza kugira mushobore gukora isabukuru bigenda gute twebwe kenshi baratwikorako nkuko kutwikorako nkuko nabivuze haba hariho uburyo baba bategekanije bigaheza bikadufasha kandi bigaheza bikatwungura nabo tukabungura tukaryosha
kandi tukabateramisha bimwe vyiza by'abantu bihagije rero novuga ko kukijanye n'imigambi imigambi vuba kari imbere karahinda ni vyiza cyane gose ejo bundi twari kumwe n'abantu bakina ivyese bimwe bita mu gifaransa amateatre turiko turababaza tuti mbega nka kujya abaririmbyi usanga bafise umugwi witwa Amical des Musiciens bakoraniriza hamwe kugira ngo nkuba hakigize nk'ikintu nk'umugambi bashaka gukora munini bawucisha muri uwo mugwi canke hariho nk'umuntu akeneye kugira ikintu akoze mu rwego rw'abaririmbyi aca muri Amical des Musiciens mbega abantu bari mu migwi ndangakaranga buba bafise umugwi munini ubahuza nko mu gihugu cose kuburyo umuntu akeneye gukora umugambi munini canke hariho nk'imfashanya cya kugenda gusaba muri leta canke handi hantu yoca kuri uwo mugwi kugira ngo bashobore kuronka izo ntuze ho hariho umugwi munini uhuza abari mu mugwi ndangakaranga mu by'ukuri nk'uko mubivuze uwo mugwi nturajaho neza mugabo ubunye turi mu ntambuko zimwe twumbere zo gukorana n'iyindi migwi kugira ngo turabe yuko ico muzeje kuvuga gishobora gukunda mbere wanashaka nko ku munsi w'Imana uheze twari twitabiriye n'ibirori by'urunani rwitwa manake n'urunani rwagiyeho kugira ngo ruhuze cyane abo bantu bose bakora ibikorwa mvabwenge kugira ngo bagiye hamwe bakoreye hamwe bashobore gutungwa n'ivyo bikorwa byabo bashobore kubishora haba ngaha mu Burundi mbere no mu makungu ku buryo novuga ati bashobora kuronka uburyo buboneka bigasahiriza no mu buzima bwabo rero ubwo runane mu vy'ukuri nta ruhari hama kandi twababwiye ko duheruka no mu mukozo urumva ibyo byose n'intambwe tuba tiko turacako umva umukozo wahuza imigwi ndangakaranga yo ngaha anye ivyo byose ni intambuko tuba tiko turacako twifatanya n'abandi bantu kugira ngo ejo canke hirya yejo bishobore kuvyara ikintu kinini yagishobora guhuza abanyakaranga abasanzwe bakora ibintu by'akaranga okay byiza cyane dutera rero dusozera nagira mbaze akabazo kanyuma mwavuze ko impinga ikiri ndende kugira ngo mushobore gutungwa n'ibikorwa mvabwenge gusa nakahe kamo mwotera abatujejwe ubushikiranganje butujejwe leta ndetse n'abandi bantu bose bashobora kugira ico bafashije muri iki gisata kugira ngo gishobore gutera imbere naco nyene kimere nk'ibindi bisata by'igihugu nakahe kamo mwotera okay akamo je nshobora gutera nuko ubwa mbere nobanza kugatera abanyakaranga bo nyine ubwabo birababaje yuko hariho umuntu ejo nyene ngaha niho nakoze ikiganiro ndiko ndavuga yuko burya umurundi waho hambere kugira yumvire kuririmba canke gutamba ntiyapfa kwaduka ntikwari kwaduka yabanza kurambega mbyina kubera iki nza kubyina gute kubera iki mbega muri urwo ruvyino canke n'intambo ni gikiki nubuhe butumwa bunyegeje inyuma ubu rero urumva byarabaye urudubi hari gihe usanga umuntu yagiye gutamba intambo nk'iyi ugasanga yapfukwa yitambye gwacu usanga ya ntambara nayibihije umaze kuyibisha rero biragoye yuko cyakintu cyakizo guteza imbere kuko abaza kubibona bose baza kubona yuko uri kurafite inata ni kuvuga akamo kambere ko ndagatera abanyakaranga nyene iyo ugiye gukora akaranga gakore iyo riko ukora karanga ku Burundi kora karanga ku Burundi nyene ntukavange n'ibindi bintu ubanze uha agaciro igikorwa uri kurakora kuko ni muruko kugiha agaciro bizotuma n'abakuraba canke bagikurikirana bagiha agaciro tubanze duha agaciro rero ibikorwa byacu tubikore neza nkuko abarundi bakera babikora hama tubidandaze mu vy'ukuri bifise akanovera ni naho bizotuzanira n'akanovera nyene mbandanya ubushikiranganje kumbure butujejwe nabwo nyene niho buzohera bamaze kubona turiko dukora ibintu birimwo akanovera ku Burundi nyene nta kizobuza ko buzodufata mu mugongo mugabo kandi tubwimenyesheje
tukagerageza no kwidandaza tukagerageza no kwidandaza hirya no hino kugira ngo nyene dutere imbere byiza cyane eka rero ndabakengurukire kubona mwashoboye kwitaba kugira ngo mudusabikanirize ubuhinga bwo kuvyina umugwi ndangaburundi usanzwe ukora ningene ushobora kudufasha kwiyungunganya no kwiteza imbere mu buzima bwa misi yose ego twizere yuko nikindi gihe tubatumye ko muzogaruka neza cyane hano ndabashimiye cyane gose kubona mwitavye ubutumire bwacu ndabashimiye nanje cyane ego Tite ndagushimiye cyane gose kubona mwitavye ubutumire bwacu nije ndabashimiye nyabo na Darlin shizina tutamenyereye kumva turabashimiye cyane kubona mwitavye ubutumire bwacu merci beaucoup naje ndabashimiye cyane gose kuko kino kiganiro nogira nti uyu mugambi wanyu ningira kamaro gose kuko nogira nti muri bino bihe vya none hari gihe usanga nogira nti na cyane cyane ugwaruka ibintu vy'akaranga umenga ntituriko turabibona neza ugasanga tuguma twiruka nibiriko biraza gusa rero habaye projet nkizi zituma kakaranga kacu tugira tuti rega bwandi turafise iyo twavuye bica biba vyiza gose ku buryo n'umwana kumbure yavukiye mwa bino bisagara abona ati kumbe basokuru bari babayeho gutya cyane gose ego turabakengurukiye cyane murakoze cyane ego abandi shimiye ni mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM kubona mwari ko muradukurikirana kuri 103 n'ibice bitatu MHz hamwe n'105 n'ibice 4 ngira nkengurukire cyane gose na Leandre cyo kimwe na Patrick bariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma Reno niyo nkeza ni jewe narinde message kino kiganiro ndagenda bipfurize kumererwa neza aho muri naho utaha Kazoza FM, be your own boss.